Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu kiganiro kibayagira ibijanye n'ibidukikije. Uno munsi ku mboneshakure yanyu Look Media tukaba twashimye kuyaga ku bijanye n'ibidukikije nk'uko twama. Neza na neza tuza kuyaga ku bijanye n'ingene hokingigwa ibiti. Amashiga atatu nta murundi n'umwe atayazi, n'amashiga akoreshwa henshi mu Burundi. Ayo mashiga atatu rero ntiyorohereza ibidukikije na cyane cyane ibiti, kuko ayo mashiga akoresha inkwi nyinshi. Izo nkwi nazo zikaba ziva mu biti. Mu ntumbero rero yo gukingira igiti, kuko ahatagira igiti haca haba ubugaragwa. Ahari ubugaragwa naho nta mvura iharangwa. Ahatagira imvura naho nta buzima bushoboka. Mu ntumbero rero yo gukingira igiti no gukingira ibidukikije, umwarimu wa kaminuza kongera akaba n'umushakashatsi Louis Nahimana yarakoze amashiga ya kijambere. Ayo mashiga agatuma hakoreshwa inkwi canke amakara make. Ni mu ntumbero nk'uko nabibabwiye yo gukingira ibidukikije. Umwarimu Louis Nahimana atangura yerekana ububi, atangura atubwira ububi bw'amashiga atatu, kuko iruhande yuko ayo mashiga akoresha inkwi nyinshi, ayo mashiga aratera n'ingorane amagara y'abantu. Ndabahaye ikaze rero kugira ngo mumenye byinshi ku bijanye n'amashiga ya kijambere, mumenye byinshi ku bijanye n'ububi bw'amashiga atatu, mumenye byinshi ku bijanye no gukingira ibidukikije. Tuyagirwa n'umwarimu wa kaminuza Louis Nahimana. Ndabahaye ikaze. Haraheze imyaka ishika 9 ngira ubushakashatsi mu vyerekeye gucana neza. Mu gifaransa bavyita cuisson propre. D'accord. Ariko dukoresheje ivyo twama dukoresha, inkwi, amakara, nivyo bikuru. Nkagerageza kugira ubushakashatsi rero kugira ngo ndabe yuko ukoreshwa inkwi nke, hanyuma n'izo nkwi umuntu akazikoresha amerewe neza iyo ariko arakinjika. Ivyo nivyo hakuru amabanga iwanje njejwe muri uno mwanya. Yego, hanyuma narashoboye gushika ku bintu bitari bike, ari gutekesha, gucanisha inkwi canke gucanisha amakara. Jewe birashimisha cyane kandi nabo ndabikorera birabashimisha. Ego professeur, reka duhere mu ntango mutubwire mbega mwebwe ko mukora no byitose mu Kirundi sinzigere n'amashiga, mukora amashiga atuma hakoreshwa inkwi nke kanatsinda n'ibiti biriko biraduherana. Nimutubwire mbega duhereye mu ntango, ajya amashiga asanzwe y'ikirundi tumenyereye agizwe n'amabuye atatu hanyuma bagacanamwo inkwi, mwasanze ububi bwayo ari ubuhe? Ububi bwayo ubwa mbere hoho uri kuracana, umucanwa urasabagirika hirya no hino. Iyo ubushuhe bwinshi ntibwinjira mu isafuriya, bigatuma rero ukoresha inkwi nyinshi cyane. Iyindi ngorane ya kabiri atera, urukwi rucana nabi, rugaca hariho ivyotsi kenshi na kenshi, cyane cyane iyo urukwi rutumye, irya vyotsi biraza ari byinshi cyane. Tuvuge nko mu nzu z'ikirundi, nk'impuzu zose bashirayo usanga zinuka imyotsi. Abantu barahema ivyo vyotsi bibi, ugasanga birashobora kubatera indwara, naho batabibona ubwo nyene. Haheze iminsi birabatera indwara zo mu mahaha, kwivyiringira mu maso. Urumva nyene ivyo vyotsi ni vyotsi bitamerera neza donc ubuzima bw'abantu. Abarya batekesha ivyo amashiga asanzwe canke amashiga mabi, usanga iyo bariko bakora bataraniwe,
ugasanga barabagurika cyane, bakorera ahantu hashushe hari imyotsi myinshi cyane, n'uburuhe bugaca buziramwo n'ingoga. Aha kuri uno vuga yuko ari ivyo ingorane amashiga arya asanzwe atera, ariko ivyo vyose rero ukoresheje amashiga ya kijambere biragabanuka ku rugero runini cyane. Tuvuge inkwi, ukoresha inkwi nkeya cyane kuko urukwi, ubushuhe buvuye ku rukwi ruduga rwisunga isafuriya. Ikindi nacyo vya vyotsi iyo uri kuracana nta mwotsi uboneka na mukeya. Ikindi cya gatatu ukora wumva atari ahantu hashushe, ari ahantu hameze neza ushobora kuhakorera n'utundi tuntu ku ruhande uriko urakinjika. Yego, turavye ko muri kino gihe aho isi igeze, ubushuhe buri mu bintu bitera ingorane byo bita mu Faransa changement climatique, hanyuma bagahanura yuko abantu bokingira ibidukikije. Muravye ayo mashiga ya kijambere mukora akoreshwa, muratubwiye yuko aziganya inkwi, umuntu agakoresha inkwi nkeyi. Bega hari isano bya bifitaniye n'ibidukikije? Ubwo hamwe abantu bokoresha ayo mashiga yanyu, ibiti mu Burundi vyo hatorera koyo? Vyo hatorera koyo kanini cyane, ariko bisaba yuko abantu nka bose bayakoresha ayo mashiga ya kijambere. Ndaguhaye akarorero zirya za bikigiti, aho waharukoresha inkwi 10, ibisate 10 urashobora gukoresha ibisate 6 ugahisha neza. Aya yoyo ya kijambere urashobora no kwegera, ari umuntu azi gucana neza, urashobora kwegera, urashobora kuziganya igice c'inkwi wahora ukoresha. Ivyo biharuro n'ibiharuro biri hejuru cane gose. Tuvuge aho wahora ca nk'amahegitare 10 y'inkwi kugira ngo ukore igikorwa cyo guteka, ucuca amahegitare 5. Urumva ni ibintu bifasha mu gukingira ibidukikije, ariko rero bisaba yuko abantu benshi ku rugero runini bakoresha ayo mashiga ya kijambere. Naho wogenda ruguru mu bene igihugu ukababaza yuko inkwi boroherwa kugira ngo bazironke, bashobora kukubwira ko bashobora no kurara gusa bafise ivyo bateka, ariko kubera babuze inkwi batekesha. Ibiti mu vy'ukuri vyarahonye, vyaragabanutse cyane, kandi abantu bose barashobora kubikubwira ubabajije uti biraborohera kuronka inkwi. Henshi bazovuga yuko bitaborohera. Sico kimwe na kera. Jewe kera nakuze tugenda mu bitara, umuntu agasenya inkwi, umuganda w'inkwi agacana atangorane, ariko ubu abagendayo ni benshi cyane. Mbere ntiwoshobora no kwiyadukiza mu gitara ngo uze gutangura gutora uduhehe iki gutekeshe, ntibashobora gukundira. Urumva ubukene bw'inkwi ni ingorane y'ukuri ngaha mu gihugu. Mbega profeseri, mwebwe none ku bwanyu mubona hoko guki, kuko naho mukora ayo mashiga ya kijambere atuma bacana inkwi nkeyi, no kubera nizo nkwi nkeyi zikiboneka, kumbure ejo zishobora kubura ugasanga nayo mashiga ntaco bafashije. Ku bwanyu hoko guki kugira ngo iki kibazo c'inguvu c'inkwi zo gukoresha nk'ubushobozi bwo gukoresha mu gucana abantu boroherwa? Inyishu ya mbere nuko abantu bokoresha amashiga ya kijambere, kuko abantu bakoresha amashiga mabi ni benshi ngaha mu Burundi. Ico ni ca mbere. Ikindi ca kabiri nuko botera ibiti ahantu hose hashobora kumera igiti. Kuri hariya mu mitumba imwe bavuga ngo
ego hariho icifuzo cy'uko Uburundi bwo kwambara ariko ntiburambara ngo bwikwize neza na harya mu mabuye haragase tujya tubigasubiramwo irindi ivu urashobora gutera ikindi giti. Ikindi nacyo ni ukugerageza hari ibyo bita ibisigarira by'imyimbu mu gifaransa bavuga amadeshe agricole, umuntu ashobora kuyakoramwo sinovuga yuko ari amakara, ibindi bintu vyegeranye nk'urukwi, hanyuma ugashobora guteka nk'urukwi. Hari ibyo bita amapelete, udukwi duto duto, canke bagakoresha ibicericeri, ibibazurwa, ivyo vyose bakagerageza kubikoresha ariko babikoresheje neza. Ivyo vyotuma nyene ico kibazo cyo guca ibiti nyene donc kigabanuka ku rugero rushimishije. Amashiga ya kijambere muvuga yuko hamwe yokoreshwa n'abantu benshi vyofasha cane kugira ngo ibiti ntibibandanye bicibwa ku rugero biriko uno munsi. Mbega ku bwanyu hokogwa iki kugira ngo abantu bakoresha amashiga menshi, abakoresha kijambere ari benshi, hokogwa iki, vyokogwa nande? Nimvira yuko nabo nyene ukwiha inyishu. Twebwe abashakashatsi tumaze kuronka modele y'ishiga rikora neza, haba hasigaye yuko umunyepolitike abishira mu migambi y'iterambere, hanyuma bitanguye kuja muri politike niho abenegihugu bovyumva kurusha. Kubera nka twebwe ubushakashatsi tugira canke ugiye kubakira umuntu biragutwara uburyo, nawe ubwo buryo ushaka kubugarukana ukabugarukana uronse inyungu. Ubwo bijanye mu benegihugu baca barashobora kubifata ukuntu, bamwe baravyumva yuko ari iterambere ariko abandi nabo bakavuga ngo burya ngo aje kwicira amafaranga, ntibavyumva neza. Ariko dufatanije abashakashatsi n'abajejwe politike y'igihugu, niyumvira yuko bishoboka yuko aya mashiga ya kijambere akwira mu Burundi bwose. Professeur Muguheraheza, umuntu abumvirije umengo musaba ko hojaho nk'itegeko ryotegeka abarundi n'ababa mu Burundi gukoresha amashiga ya kijambere? Yego, nivyo ndavyifuza cyane, kandi iryo tegeko si itegeko ryoba rije rihotora abantu, rivuna abantu, kubera nk'uko uza kubiraba ayo mashiga asaba amatafari nk'amajana 200, n'uburyo nyene n'ubuhinga, nukuba warize ubwo buhinga, si ibintu bitwara inguvu zirenze gose. Nk'umuntu kirashobora gutwara nk'amafaranga nka 80, 100. None ayo mafaranga ubu uya si nko kimwe, si gitoke, ibintu bene ivyo. Umuntu ashobora kuronka inkoko 5, impene 6, ashobora kuronka ibitoki 10, ashobora no kwiyubakira iryo shiga. Iryo shiga rya kijambere si ibintu bifata ubu ryo nitegeko tuvuge ryo koroha gushira mu ngiro. Nizere yuko mwahumviye kandi mwahamenyeye ibitari bike bijanye n'ingene twokingira ibidukikije, na cane cane duhereye mu gukingira igiti. Umwarimu wa kaminuza Louis Nahimana ahejeje gusigura vyinshi, yatanguye atubwira ububi bw'amashiga 3, aca aratubwira n'ingene ayo mashiga adakingira ibidukikije. Mu guheraheza asaba yuko hoshigwaho itegeko, iryo naryo itegeko rishigwaho n'abanyepolitike. Kubwiwe rero, nk'uko mwavyumvise, nk'uko mwabibonye, itegeko ryoza ritegeka canke rihimiriza abantu benshi bashoboka gukoresha amashiga ya kijambere, vyotuma igiti gikingirwa, gutyo tukaba dukingiye ibidukikije. Nshimire cyane umwarimu akaba n'umushakashatsi muri kaminuza Louis Nahimana kuri iki kiyago yaduhaye. Nshimire kandi mugenzi wanje Cizaniki atuma aya masanamu bashikira atankomanzi.
nitwa Raymond Prosper Niyonkuru, nizere ko mwahamenyeye byinshi naho gutaha. Murakoze.